gusangira na Bob Rugurika yarafunzwe kubera ukuri yarazi kuri abo babikira. None nk'ubu Bob Rugurika ko yapfunzwe kuri ibi bintu amakare kugwa iyo sisinya demokarasi umusare kugwa nuzi ko bashatse kumwica turamuherekeza kuva imurambya gushika Bujumbura n'amaguru ubwa ntibamwice none sisinya demokarasi ubwa ntibamwice ndabajije Kagenda sisinya demokarasi kuba ni sinya injustice sinya demokarasi oya urumva Kagenda I'm sorry brother urumva hari gihe mvuga ibintu binyuranye nuko ubashaka kubyumva bivanye wewe nuko mushaka gushikiriza ivyumviro byawe mu bantu wewe ndakubaza uyo musazi afunzwe imyaka 12 kuri un crime qui n'a pas commis pour toi ni signe ya démocratie nakubariye nti ico nacishwe ndavuga nti uyu muntu apfunzwe ubwa mbere na mbere bamwe baremera ko ari umusazi abandi barabihakana hanyuma umuntu kumara igihe ataraburana si signe ya démocratie nabivuze nimba koko iyo bamaze iyo myaka ataraburana. Okay, donc next question then. Okay. Uvuze? Next question. Yeah, next question nariko ndavuga Kagenda dushaka kumva yuko mu bihugu vyose demokrasi itigera iburamwo uduhazi nkuko nyene uno munsi dushaka kuvuga ati nimba ataraburana kazoba ragahazi sivyo ntiduce twumva yuko kuba ako gahaze kabaye bisigura yuko ata demokrasi complètement ata demokrasi ihari kwera muri demokrasi sinye ya mbere yerekana demokrasi nuko abarundi bose batora wewe muri 2025 nakubaje nti kubera iki ambassade yo mu y'Uburundi mu Bubirigi no mu Bufaransa zari zugaye kubera iki iyo ni sinye yerekana ko ata demokrasi ihari. Hari abantu banditse hano munsi bari muri Belgique bavuze ko batoye ariko batoreye amajahe rero ndaza kugura wewe nubonaga muheburayo ton problème nuko iyo umuntu iyo ariko araguha des vraies informations uca ugenda kwirondeza utundi tuntu tutagira umutwe n'amaguru kugira uze guharira afin que uteshe umwanya abantu Kagenda twebwe umviriza twebwe hariko haraba amatora nari live twari dufise abantu bari Belgique bari France bavuga ati ambassade zirugaye naragize na post nerekana video ambassade yugaye nari live uravyumva none batwe n'abasazi Kagenda jewe nakubwiye rero fact jewe ko nari live atwa de croire ce que tu veux utushabura ikibazo jewe sinshavuye niko mvuga tete pas sur place umviriza sinshavuye niko mvuga uravyumva mugabo tete pas sur terre Kagenda jewe j'étais sur terre live uracho gisigura live uracho gisigura live jewe nari live ku munsi w'amatora uravyumva hariho abari muri Belgique baratweretse video ati je ndi iruhande ya ambassade rabirugaye ni darapo ry'Uburundi none hari hugaye none Kagenda reka tuyage nk'abantu bakuze none bamwe ko waroswe ko tuyaga nk'inzoya bamwe ko mu bihakana abandi bakavyemera jewe sindiko ndakumviriza jewe sindiko wewe urafise ingene uharira commande bire uravyumva wenda kubwira nti the fact is hugaye harugaye jewe nuze ko kare watanguye uvuga ngo jewe ngo sishobora kwemeza ngo kuvyemeza ngo cyangwa ngo sindavyemeze on s'en fout y'ivyo wemeza n'ivyo utemeza there is a fact sindavuga umviriza there is a fact mu intellectuel kandi mu intellectuel umviriza on s'en fout que tu es intellectuel ou pas devant un fact uravyumva devant un fait on s'en fout de tes idées urumu intellectuel mushobora kumva information wewe iyo uje imbere y'abantu uravyumva mu Heburayo iyo uje imbere y'abantu umuntu akakwereka ati fact ngiyi uravyumva uyu ari mu Butaliyano niwe yishe bajya babikira ntarafatwa it's a fact uravyumva on s'en fout de savoir amashure wize wewe it's a fact rega Kagenda ibara ritukubiriza ibara ritukura canke ridatukura bakagwira ati amata arera wewe ukazazana ngo kubera ngo ndumu intellectuel on s'en fout que tu es intellectuel amata arera uravyumva yes on s'en fout de savoir combien de diplômes tu as amata arera wewe umuntu akubwiye yuko umusaze afunzwe 12 ans atarigera komparesa imbere ya justice ukavuga uti si signe ya demokrasi bakaca bakubwira ati
rero ivyo nivyo vyerekana yuko ata demokrasi ihari. Ikindi cerekana ko ata demokrasi ihari, umuntu akubwiye ati ambassade y'u Burundi muri Belgique no muri France zari zugaye rojuru y'amatora y'abashinga amateka, uravyumva? Ukacuza uvuga ngo hari abavyemeza n'abatavyemeza, on s'en fout y'ivyo bemeza canke y'ivyo batemeza. Fact yerekana yuko hari hugaye, uravyumva? Okay. It's a fact. On s'en fout y'ivyo abari mu bishanga bariko baravuga. Okay. None kagenda intellectuel. Ibihindura nibica vyugurura ambassade. None kagenda. Uremera ko intellectuel bwawe nibuca bwugurura ambassade ku munsi w'amatora. Muisanga ikintu c'ubu intellectuel no kiba gihagaze, yumvise information urakora recherche kugira ngo jewe mba ama recherche yarabaye. Wewe mu ma urne umva ama urne yose twarayabonye liste y'amajwi ingene yagenze mu ma pourcentage, warigeze ubona ngo ambassade de la Belgique havuyemo pourcentage y'amajwi angana gute? Warabonye muri ambassade bavuga ngo muri ambassade hatoye muri raporo, warabonye handitsemo ambassade de la Belgique koze cyane amajwi yavuye kagenda banzurindire hose tuko turavugana umwe kagenda nushagira ukwirengagiza canke ukwizimagiza igihe uvuze kino kintu ca Belgique na France nakubariye nti okay sinshobora kucemeza canke ndagihakana. Jewe ndakubwiye umwanya muto wewe yivyo wemeza imviriza nakwishwerega nakubwiye nti on s'en fout yivyo wemeza, twebwe on se base sur les rapports za Seni yaratanze rapport, ushaka kuzimenya rapport ziri kuri Google genda zirare. Nta ambassade ya Belgique irimwo, it's a fact. Uravyumva? Numva ko mbemeza nimwe nakubwira rero nk'aba intellectuel numvise information wewe on s'en fout yivyo wewe wemeza nivyo wanga. Rapport zasohotse l'année passée, ivyo tuko turakubwira twe twarabisomye. Nta ambassade ya Belgique habayemwo amatora. Nanje nico gituma sinaguharirije, sinavuze ngo ndabihakanye. Sije uhaririza. Jewe nibaza ku fact ya Seni. Najewe on s'en fout y'ivyo jewe mvuga. Jewe nibaza kuvyo raporo z'amatora zatanze. On s'en fout y'ibiri muri jewe. Reka ndaza kugerageza gusura kwegera abantu bari Belgique no muri France kugira baduhe on s'en fout y'abari muri Belgique no muri France. Jewe ndakubwiye amatora bariko baraharura ama pourcentage, bariko baraharura amajwi. Nta majwi yavuye muri ambassade de la Belgique ahari muri raporo. Uravyumva? Okay. Yes. Rero hagati n'ivyo rero kagenda je kintu nashaka gushikako, nashaka gusa mvuze ngo ndaguhanure umengano wamvuze nabi bica bigushavuza. Wewe umehebra jewe nakubwiye yuko niko umehebra nimba neza ukuni kw'Imana yandi niko mvuga. Sishabuye jewe n'umuntu ari calme ndi normal. Uravyumva? Yes. Numbe neza nk'eshase impanuro, nta muntu yanga impanuro. Nimba ari impanuro ushaka kumpa c'est ton droit. Sinzi ko navyita n'impanuro, reka basimvuge ko ari ide nashaka gushikiriza, ndeke kuvyita impanuro, sivyo? Ide nashaka gushikiriza muri demokrasi igizwe n'ibintu vyinshi cyane. Nimba hariho nka sanzerema zigize qui sont dans l'ensemble ya demokrasi, iyo tubonye hasitosekaye uwerema 10-20 hagasigara 80, twoca tuvuga ngo nta demokrasi complètement ihari. umehebra ubwo bujuju bwawe jewe sinshobora kubwisha. Mundekere rero nabahaye umwanya mwebwe nanje reka mundekere gato umehebra. Murakoze cyane. Umehebra. Murakoze kandi kagenda je siniganda gutuka kabisa. Umehebra. Yes. Umehebra. Biriyemo ni ubwo budebire bwawe je sindabujamo. Nimba wumva yuko ambassade yugaye kuri wewe habuzemwa abantu 100 bonyene badatora, iyo ambassade yugaye uraza abarundi bari mu Bubirigi ingene bangana bafite imyaka kuri wewe n'abantu 100 kuri wewe n'abantu 100 urazi abarundi bari hanze y'igihugu batari kwisi yose ingene bangana. Wibaza ko muri population burundeze habuzemo na 10% y'abari hanze y'u Burundi batatu. Nabahaye 10% kuri wewe ni faye ntonya yerekana ko hariho demokrasi. Merci mon frère Kagenda. C'est ton droit.
urakoze cyane basha umbabarire hose stupidité jewe sinashaka kuzishura vraiment jewe sindikunda gusuzugura bro naho no kumva ufise ntabwo ndo gusuzugura brother oya okay mundekere gatoya kino kintu okay mwe nabahaye umwanya munini yarangire kamvuge gatoya jewe nkera buke murabizi umuheburayo yes urabizi ko gutogwa muyobora igihugu ari amanota bafatiye ku bintu wakoze urabyemeye gutora kuyobora igihugu gutogwa gutogwa muyobora igihugu urazi ko babikora bafatiye ku manota y'ibyo uba wavuze cyangwa wakoze urabizi yego okay yeah okay iyo igitoro kibuza mu gihugu cyane ku bwishi uremera ko hari amanota akoroka ku mugamba imyaka 7 uremera ko hari amanota akoroka sinubwira cyangwa hatana bivanye n'abatora ibyo babaha agaciro sindi kuranimva neza cyane jana kwijana muri general umuntu atogwa bamuha amanota bifatiye ku bintu akora urabizi muri politiki utabizi byogera ko duhuza mugabo ubizi turashobora guhuza ndikunda gukurikirana ivyo urabizi ndabizi mugabo ntuze kumva mvuze ikinyuranye nuko bishaka ko nzaba mpindutse umwasi no ikintu ko twese tukizi nta kunyurana guhaba icyiza twese muri rusangi turazi ko ari cyiza ikibi muri rusangi turazi ko ari kibi kiretse ubikora n'ibigirankana gusambana ntawe utazi ko gusambana ari icyaha okay icyo riko navuga muri rusangi twese muri rusangi amanota yo kuyobora igihugu uyahabwa n'ibyo wakoze ibyo urabizi yego okay iyo igitoro kibuze muri buno buryo ubona mu Burundi kibuzemo uremera ko hari amanota perezida atakaza apana ngo hari bamwe by'ubufuna bw'abade no biko muri tuko turageneralizinga amanota ahabwa umuyobozi kujya ku munyeshuri uremera ko igitoro kibuze nka kuno mu Burundi kibura ko perezida amanota atakaza ayo manota n'abandi batayamwaka mvuze ngo uremera ko hariho amanota perezida atakaza Chimamanda navuze nti ndagutahura 100% ikibazo cyawe sivyo nciye mvuga nti rero hariho abo ayatakaza ko n'abandi simvuze bya bigoryi no niyo kwacho okay yego wize politiki uzi politiki uvuze neza yes aho tuvuze neza yes hari amanota atakaza kubera ko ugiye kuvuga ngo bamwe mane burya no mwicanyi hari abantu bamashigikira umwicanyi burya nakwishakagira abantu bavuga bati wakoze kumwica urabizi urakoze kubutaho inyishu naguhaye no inyishu man ndakubugora jewe simvuze ngo ntaho inyishu we wampaye mubwiye ngo urazi ko nashobora kukugirira nabi akagira ababishima urabizi yes nanje cyo gituma mvuze ati igitoro kirashobora kubura akaba bishima n'abatabishima none ubu ndakwishe byasha bishimwa neza nabo nkoze neza okay duga kwijambo ubu ndakwishe nabo nkoze neza mu ruhande rwawe nabo gushima n'abandi batashima man kubwo uzi kuri cam y'ukwishe kuri criminal nabo nkoze neza ntabwo ari byiza okay so rero ntuze mu mutwe yabo bantu bashigikiye ubugoryi gisebe niko navuga je ndiko mvuga nkuko uzi mu itegeko bavuga ngo kwica birabugijwe wishe ugafatwa ufunguwe guherayo sikubizi yego duhagarare muri iryo tegeko rero kubona mu Burundi habuze igitoro muri kino kiringo kimaze kubona mu Burundi habuze igitoro muri kino kiringo kingana uko uremera ko hariho inota perezida yatakaje nza kwishura kumwe bivuga uti nk'umugorego rwa politiki mana urabije kuyaga nanze muri rwago rwavuga politiki sibyo hariho reka marakabanza avuge banze ngabanye marakubuza umuheburayo ugiye kukubaza muri buno buryo kandi
baze kuguha iminota byibuze ku 5 canke 6 ihagije. Okay. uriteguye urafite umutima wo kwakira uko nkwifuza Neva burese kabunjiramwe turemera ko neva mwaraye mumwongeje sivyo ndasaba ngo bakumpere iminota 5 canke 10 hanyuma urabisobanura oya nta minota 10 natanga kuri nta minota 10 ugiye kumwamamaza oya nta urahera mu butunzi oya baza kamwe karamaza sawa umuheburayo oya umpatima manda natubwire mu butunzi atubwire ico yateje imbere amatubwire mu buvuzi mubaze kimwe man mubaze kimwe atubwire mu ndero aho yagereza igihugu mubaze kimwe mubaze kimwe izagira vuga izina kuri kimwe tubaye serious gacimamana sivyo oya banzura umuhebera ngate we maraki ibyo bibazo abadede baraza batangure baziroreje usanga ariko ntakaza umwanya baza ezagira ikintu kimwe kivuge n'izina bakikorera kandi agume muri topic turi mu kimamanda byo bavyiza kuko ariko arinjizamwe ibindi bintu bitandukanye cyane ivyo tuba turimo muriko muravanga amasiji mu bisanzwe ya ndasina bikunda gato no oya maraki banzure ya marashi mwe muri mu bintu byo kumenga mushaka sinzi ngeno vyita ucumaga dushaka amakosa yes ya kimwe nimwe tutagani kimwe umwe abajije kimwe mushikire yo passion imwe turi ku cha democracy ubu cyusimbira kwaza ngo ibyo neva yakoze urumva uri kuravanga amasije kabara kajagara ya reka tuje kuri democracy basi ariko iyo demokarasi ibe cyakindi twako turamubaza kubera ko Israel buje rimwe na rimwe hari genda zikunda niyo mpamvu nazikunda kubera ko Israel umuntu arabanga hatari ko bivuze ibiriko birababazwa ugazabona atarutse ko impamvu kiri kure impamvu nari ndamubaza umwebra ikibazo bari kuramubaza wewe no we maraki nariko ndamaza gute bari kuramubaza ngo bega iyo igitoro cyabuze mu myaka 7 amanota yo y'umupresident komerezaho rero okay komerezaho rero nibyo nariko ndamubaza kuko urumva nimba baramwongeye hari bashobora kuba bafatiye ku manota afise je namubwiye ngo nshingiye kuco we warubakije mu butunzi tureke kuvuga igitoro gusa mu butunzi sivyo nigiki yateje imbere mu butunzi duhere wanashaka kwico gitoro murakoze nivyo Chimamanda urumva ko yamaze guta sije topic wazanye da okay reka maraki ndagufasha uri kure topic marashi topic Chimamanda wazanye okay umuhebera reka duhuze iyi question tuyikubazeho basi okay nigiki neva yoba yarakoze mu Burundi gifadika kiboneka cotuma ahabwa amanota yo gutogwa inshuro igira kabiri maraki twabifata uko bifate gutyo okay ni cyayo barakoze gifadika kiza kiboneka cotuma ahabwa amanota yo gutogwa inshuro igira kabiri okay bo mu ruhande rwanje nico tuma no mutora mu ruhande rwanje ariko simvugiye abandi bose sivyo oya mvuze ico yakoze twe tubonesha amaso gihari hamwe ata muntu yacirengagiza none Chimamanda hajya neva twaye nta migenderanire yiyongeye n'amahanga n'amakungu nsakunishure go canke oya sivyo bitwenga oya ubufatanye n'amahanga ntibyongeye kwe oya imigenderanire ya nibazazo barimo agasamazi kwera hariho ibihugu kera sawa dufashe kimwe yagaruye imigenderanire myiza dufashe kimwe wabakoze basi urabona nk'ibi bihugu by'ububirigi bye byadufatiye ibihano ibihugu bya Amerika wanashaka bye byadufatiye ibihano ibyo urabizi okay urakoze ibihano barabirekuye yes okay aho turumvikana reka okay bro ibihano barabirekuye manzi umbwire go canke oya iyi migenderanire uremera ko yagarutse nta yagarutse kuri jewe nta migenderanire Burundi ufitanye n'ibyo bintu no okay naje ndakubagira udufashe n'icyaha igihugu okay dufashe nawe dufashe ya ni yahe migenderanire yagarutse
ku gihugu cyawe nk'imigenanire ibihugu by'Ububirigi n'ahandi nuko hari nk'imfashanyo byari byarahagaritse ariko uno munsi hinge uvuze ku Bubirigi nariko ntanga uburorero kuri Amerika kitamo kimwe tuje duvugana okay reka dufate Amerika basi okay Amerika no Burundi bararifiri hano yego Ujo bundi kumenga nirabone ngaho bafatiye hano byo guhagarika mu biza benshi mwarundi harimo n'abategetsi ndabeshi birondera ariko uno munsi imigenanire hagati ya Amerika yari yarahagaze ariko irahari okay ni giki bagarukanye mu Burundi cyari cyarahagaze mbere hari imfashanyo harama ibisata bimwe na bimwe batafinansa ibihe kimwe wabuze kimwe tubwirize okay urabona nk'ubu hariho nk'amahera hariho nk'imfashanyo Amerika iheruka kwemera izotanga apana ngo izo mbajije ngo n'icyayi kimuzi buguruye bari baradufatiye mbere muri kimuzi okay no manza kugira nkagira nk'idocumenta gato kugira ngo ntange ibintu biri bifise bifadika man mararusha umutwe ndaki oya okay Chimamanda ntukifuze aba bantu badukurikirana Chimamanda n'abantu benshi kirazira ko tuza kubaha ibintu biri emotional urabyumva nta gihari ntabihari mwana wa mama okay ariko jewe nanse gukora ibintu biri emotional oya kidahari reka kuvuga byinshi kiharusha banza ugende uzobanza gitunganye n'ukirongoza garuka tukomeze tukivuga nivyo byisi okay fine sinzi ko genda goma twerere ku musozo ariko hano haraba abantu batavuze nibo ngomba ko bavuga gato abantu batavuze hari akimana sinzi impamvu yamasaba ngo bari cyo ngomba kuvuga uri mu bikoni umukobwa agirwa n'igikoni ni giki bagomba kuvuga nacho sinzosira kuduza no ndarahe kuzina ry'imana sinzosira kuduza umuntu hari undi muntu ngandugije mu mutwe yugaye umenga arimo amakode n'ubuvasi n'imari vasi uyu mugabo arimo kode karyenda uyu muntu uramuzi nimba urikiri ngaha karyenda ntabwo mbizi ko akiri ngaha karyenda ngaha uyu mugabo vasi uramuzi uyuhe uyu vasi nimba ari Vensa basha uyu ndakeka mu mutwe nimba harimo urufunguruzo n'igufuri bakubisemo byose cyarimo Vesa Chimamanda hinge gatoya Vesa nakundire reka no usakubisa uzakugaru dacyahora ko yanamuvuze okay wewe agize kino no Vensa none abisa mutwe code naho wahoragura inkono menga nimbonera kuri yeme ngira ngo ndakeka no kunyo yanditse ko ari imboneza yama kama w'ikigonzi karabaye none okay reka tujye kuri nimbari narabonye yego Chimamanda warugobye kuvuga iki murakoze kumpa ijambo hari ico nashaka kwibariza umuheburayo okay Be aba bariko baravuga ngo leta ya neva ngo ntaco itwaye igihugu be uzi yuko ibujumbura ivoka rigugwa igihumbi ayo mavoka birirwa bararirimba rigeze ku gihumbi mukama kigwanda rigeze ku gihumbi ni mumbabarire mumbwire ayo umukarana hembwa ku munsi ayaje Kanda kwishuri
ivoka rigeze ku bigeze gihumbi. ku oya ata gihumbi ivoka mumbwire rimwe rigeze ku umukarani gihumbi ayaca ku munsi mumbwire niba umukarani azorya ivoka oya ivoka rimwe Kevin, rigeze kuri Kevin, milibari what is that? Ya, yo mu atatu bisanzwe bitatu mu bisanzwe narabonye hariho ibintu atatu bitatu Ngo ni bibiri hano amavoka atatu bibiri. yagura bitatu Oya muri konate ngo ni bibiri. ivoka ni ya debari none ivoka zitatu umuyede aca ngahe ku munsi tumenye uko mama we mu bisanzwe nuko n'ubundi nibaza ko abantu muza kuba muvyakira gutandukanye bivanye n'ikiba kiri mu mitima yanyu ubundi bwobwo ya se kwakira yuko ivoka igurwa 2000 byakira gute mu mutima wawe Demire muheburayo. Demire. byakira mu mutima gute wabwira ngene uwo mutima wakira ibyo Oya umuheburayo basubize. Oya umuswi w'inkona ugurwa umuswi w'inkoko ugurwa 80000 ico urumva okay hariho ikintu bita novuga gute deficit economic sivyo bamureka basha bamureka none narabonye wabajije bakwishura canke wagombye guharira oya ngaho oya. je ndiko ndakwishura bamureka basha kudukinirako deficit economique iva kuki reka twumvirize agira yigire intellectuel okay deficit economique iva kuki deficit economique iva ku bintu vyinshi cyane donc uko kuntu amafaranga aba ariko aratagaciro amafaranga atagaciro kubera iyo vyazananye amafaranga atagaciro ivyo neva tubimuhera amanota canke tubimukurire kamanota reka tugende ku intellectuel bwiwe qu'est-ce qui cause guta agaciro kw'amafaranga mu Burundi mu Burundi uyu muntu narabonye ashaka kuvuga canke ashaka kumviriza oya wewe ishura ikibazo ndakubajije rero deficit guta agaciro k'amafaranga irafitanye isano irafitanye isano n'ukuntu igihugu gishobora kuba kigira importation iri hejuru gusumba exportation. Okay, importation dukora mu Burundi ni ibiki? Ni amavoka. Uremera ko ari ibintu byinshi Uburundi tukura hanze ariko nk'ibiki magarore oya kagenda manza umvirize oya nk'ibiki apana ngo banza numvirize ndabagiye nk'ibiki umuheburayo nk'ibiki umuheburayo busubiza nk'ibiki sorry nk'ibiki busubiza please easy ivyo twimporta dukuye hanze nibiki ya nk'ibiki oya rinda gato mama rinda gato reka tumutsindire ku byo wenyine ariko aravuga urabyumva nk'ibiki reka ndawarire urana nk'ubu nk'ibi by'ibitoro urabyumva ibitoro biva hanze nta gitoro gihari mu Burundi safe seta so next one nk'ibiki okay ndagwakareka bamureka indira gato nk'ibiki urana nibi zaba n'impuzu wanashaka umviriza impuzu zizo zijejwe deficit economique y'amafaranga umviriza twariko tuvuga igituma ibiciro biduga si kubera impuzu no ndiko ngusigurira gusa sikora exportation y'impuzu rentabilité monétaire instabilité monétaire si kubera impuzu rentabilité monétaire irafitanye isano umviriza instabilité monétaire igisigura iki instabilité monétaire nuko kuna amafaranga agenda arazara aratagaciro ataguma hamwe okay amafaranga iyo instabilité monétaire ico jambo ntiribaho deficit ntuzenya dégradation de la monnaie nico bita ivyo uri kuravuga iyo bayita dégradation de la monnaie so ico no kugira ni kimwe kugira amafaranga ate agaciro ni zihe fact zituma amafaranga atagaciro yes kagenda nakubariye nti Uburundi shaka kumwereka yuko ivyo ariko aravuga atani ivyo maîtrise ni giki gituma amafaranga y'amarundi
agabanura agaciro. Tu vois alors le problème kagenda nk'ubu kumbwira ngo shaka ndamwereke ngivyo avuga ko atabizi kagenda. Reka ndakwigishe rero. Reka ndabikwigishe jewe. Kagenda kenshi ndakunda kuba nyene kubaha. Reka ndabikumviriza wewe nakubwiye yuko ibyo uguma wigira ngo uri umu intellectuel. Ndaza kukwigisha byose igipfuba. Apana nigira kagenda. Franchement. Reka nakubajije none nyishura. Ni igiki gituma umviriza ni igiki gituma amafaranga y'amarundi atagaciro. Kagenda ndagusubiriyemwo. Umuheburayo. Chimamanda nyega Chimamanda. Gato. We umuheburayo. Okay. Hari ikintu mu cyongereza bakunda kubaza ngo why. Ubundi muntu ashasubiza ngo because iki. Sivyo. Mu majambo make. Kagenda kubagire ngo nigiki gituma ifaranga ry'u Burundi cyangwa ifaranga rya yose n'umasa ifaranga ritagaciro. Namubariye nti u Burundi dukora importation avutse reka gausi. Okay, reka we umuheburayo. Reka kwere. Hari ikintu bakora kubaza Chimamanda yariko aranyishura ibyo wewe yiyumve nta ngorane nimba u Burundi bugira importation sivyo nkuko uri kuravuga nimba u Burundi bugira importation sivyo bakura ibintu byinshi hanze sivyo uravyumva. Yes. Nk'ibiki nakubariye akarorero igitoro kivahe nta gitoro gihari nta igitoro ntukivuge umviriza ndakubwira umviriza igitoro ntukivuge umviriza ndakubwira umuheburayi igitoro ntukivuge kuko ntikiraba importe kuva neva agiye ku butegetsi sivyo bro ntugishiremo ntikiri muri importation yabaye mu ntwaro ya neva importa iki sivyo wambajije ndaguha karorero kivyo twimporta uravyumva. Oya ku ntwaro ya neva nkene umbwire kuko ku ntwaro ya neva niho ibi biciro byose biduze gutya nido ikagugwa 450,000 ivoka ikagugwa igihumbi canke 2000 ibintu gusa bibaye ku ntwaro ya neva. Hari ibintu bita gukamisha nimba ari cyose ubundi bwo yarinda gatoki Chimamanda ndabasaba inkuru nziza twara uko iminota itatihera muguma muduciramo jewe shaka kumwigisha igituma uravyumva kagenda nakwigisha igituma uravyumva no mute yourself oma naguhaze mute yourself ubwo bujuju bwawe nabuhaze uriko atesha umwanya abantu uravyumva. Reka ndagusigurire igituma amafaranga y'u Burundi yataye agaciro uravyumva mu ruhande rwawe. Importation duhere muri importation wowe nyene wavuze uravyumva. Importation banzuhore oya kagenda umuntu mugabo ushaka kumfata muheburayo nukuri kimanura amanuka kandi ntakubesha. Bro, it's fine mugabo kutande okay sigura igituma sigura genda umuntu wambajije uti ni kubera iki aya mafaranga usanga ariko arahungabana ndakubarira ati u Burundi bukora importation nini gusumba exportation bisigura ko twebwe u Burundi turondera ibintu byinshi biva hanze ariko twebwe ntabyo dufise byinshi bisoka hanze nico gituma tubamo no muri kino kibazo c'ama devise ucurambaza mu gasuzuguro kenshi ngo none ngo twemporta nk'iki ngo duha karorero ndakubwira ati nka karorero turemporta igitoro. Kaje banzo gato umuheburayo. Yes. Genda gomera shumve neza nanje. Yes. Kagenda bagira ngo ni giki gituma ifaranga ritagaciro. Yes. Ntuzeye iyo hari ikintu bita hot import donc importation iri hejuru donc ibyo mukenera mubikura hanze cyane gusumba mwe ibyo musohora amafaranga yanyu aratagaciro cyane. Okay. Mu majambo makeya uvuze yuko ifaranga ry'igihugu ry'u Burundi ritagaciro kubera ko ari byinshi dukura mu mahanga gusumba ibyo twebwe dusohora tugenda kugurisha mu mahanga. Ariko uvuze aho nari nyiri ukarorero ka mbere nagoma nze gusigura n'ubundi
abanyarwanda dukubye nk'idolari twumvikane ibintu neza. Umuheburayi ugombye kuvuga uti twebwe amafaranga yacu ata agaciro kubera ko dukora ibintu mu mahanga byinshi gusumbya ibyo turimo dusohora bijyayo. Navuze ego ico naco kirimo muri bindi byinshi kandi ni cya kiri top gikuru nico nyene. Apana nico nyene. Hari urumva nariko ndagusigura Chimamanda ico bita kwanza iyo deficit economique. Umuheburayi ikindi kigira kabiri umuheburayi kigira kabiri umuheburayi yego yes dufashe top 1 no reka nkoreshe top 2 sinkoreshe top 1 yonyene ni bibiri bifatanye kandi bikomeye. Top 1 nshunguma top 1 top okay basi ko novuga basi nka top 1 reka tuyite crise politique okay crise politique uracumva uragitahura. Donc mu Burundi hariho crise économique hariho crise politique kandi ibyo byose byabaye ku ntwaro ya Neva. Donc uri kurasigura igituma Neva twomwongera manda ikurikira ukoresheje ama crise économique n'ama crise politique yabaye ku ntwaro ya Neva aho urasimvye ugiye kuvuga byabaye ku ntwaro ya Neva byabaye ya nkuru nziza byabaye ku ntwaro ibi yabaye ico bita suite logique. Iyi suite logique kuva ntwaro Chimamanda ndagusabye vraiment ndagusabye gatoya ariko nuko batwara umwanya munini. Oya ngabo iminota ni wamuhaye niyo two turakoresha sivyo wewe wamuhaye iminota reka tuyikoresha. Go ahead yes suite logique y'intwaro zatangiye zajyari vuga zajyari kuva jyari izo ntwaro okay. Urabona nk'ubu CNDD-FDD yafashe igihugu muri 2005 imaze gufata igihugu CNDD-FDD yafashe igihugu hariho umugwi w'abarundi batabyishimiye ko ifata igihugu. Uwo mugwi w'abarundi batishimiye ko CNDD-FDD ifata igihugu bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo bayinanire. Chimamanda you know please guy okay. Bro, Dini manière iraheze vraiment. Dini bagerageje abantu dini manière ou d'une autre kugira ngo bahungabanye CNDD-FDD ntishobore. Urumva gushika ubu unyizi 20 zose zaciye n'abantu bari hanze batumye igihugu gatera imbere. CNDD-FDD imaze imyaka 20 itwara ari kintu mu ntambara bamwe babona abandi batabona. Urumva nivyo bitumye igihugu kidatera imbere. Exactement. D'accord, thank you very much. Twavyumvise rero ibyumviro byawe, thank you. Biragora ko gitera imbere hariho crise politique mu gihugu. Abantu thank you very much. Yes. Thank you. Reka abandi bavuge rero. Je ndagoma ngenda bahuza bukebuke duhejeje ijambo Ryan ndaguha ijambo mukanya Ryan nakonje ndagujambo gato hinga gato. Umuheburayo nakarigenda ndagoma tugende bukebuke mwe mugende murabazana ngenda berekesha ngenda ndagorora bukebuke ngaha. Umuheburayo yavuze ko hariho mwumvirize kino kintu avuze ko hariho abantu batuma CNDD-FDD idakora ibintu neza. The question is ni bande? Iki kibazo nigeze kucishura kagenda Chimamanda. No nakwaje ni bande. Kuko turaganira ibintu nk'ibi kirazira gupfa kumotioning amazina y'abantu. No to be honest here. Ni bande? Yes. Nakubwiye ko arakagwi katari kishimiye yuko CNDD-FDD igihugu umwe baravuze ni bande. Nta muzina ngenda ku mentioning. Okay, gezaho rero. Umeze karigenda. Just bamuze barafatira abantu muri izi questions. Yo ni yamwe. No, nta mazina. Tuza ku mentioning amazina y'abantu. Abo ntaba. Man, jewe. Man, umviriza neza. Trust me. Umviriza. Yes. Ntabwo trust me bibaho. Jewe uyu uhari ikintu gihari nzakikubwiriraho jewe. Je ntabwo abangaho ngira bwo gufa canke bwo kwicwa. Oya. No, hinge. Ntabwo bagiye ngira bwo kwicwa canke kunyuruzwa canke kugira iki warova. Amazina ndavuga ukwara. Ico cyamre ni kinyoma uze kuzamuka ngaha. Ko hari amazina utagomba kuvuga. Uzatushaka wigumureyo ntagomba gushaka ngaho. Hanyuma ikigira kabiri. Ariko muraganira na Karigenda wavuze yuko ngo ubukene buba mu gihugu butegwa n'ikira. Karigenda avuze ko nzera bari hanze.
n'abari hanze okay n'abari hanze ubukene buri mu gihugu cyangwa n'abari hanze okay aparama hari abantu bari Iko hanze navuze batuma habaho navuze deficit economique na nasiga ibintu politique. byinshi vraiment okay mureke gufatira ku bintu umuheburayi okay yes Ibyo wavuze byose twabyumvise. navuze ikintu cya importation na exportation okay. bihagaze Byose Okay. twabyumvise ibyo wavuze byose okay turagana twabyumvise. bukero umuheburayi ninde ari hanze uyu munsi ateza ubukene mu Burundi jewe nasiguye nti hariho ikibazo cha importation na exportation oya mbagije ninde ari hanze uyu munsi ateza ubukene mu Burundi iki Chimamanda wantawe ivyo nasiguye simvuze ibyo wasiguye jewe nkubagije ubwanje myself ninde ari hanze y'u Burundi ateza ubukene mu Burundi none navuze uri hanze y'u Burundi ateza ubukene mu Burundi jewe Atumye umuntu ari hanze atumye igitoro kitinjira mu Burundi. yego ninde kuza iryo jambo narivuze none je mbaze kubyo navuze wewe Yes. wavuze yuko ehe hariho deficit economique sibyo? okay yes yavuye he Natwe tukubwiye duti cyandasigura ati yavuye he umviriza twe tukubwiye duti igitoro sibyo? Ninde yatumye kitinjira mu Burundi? ninde jewe nakubariye nti ico kazi majije maybe nundi muntu muza kukibaza je navuze nti ivyo turi muno munsi ni suite logique naye nakubaje nti muri suite logique yose y'aba president babayeho imbere ya Neva nta numwe yigeze abura igitoro. Nta numwe yigeze abura igitoro muri suite logique yose no muri embargo no muri embargo 96 aho ibihugu byose byatumye importation. Nakubwiye yuko nta hantu na hamwe higeze haba intwaro iburamwo igitoro. Uravyo iyo suite logique rero uri kuravuga ni nyabaki. Okay nimba rero utarubizi kagenda hajya hariho igihe umuntu agwaragurika utugwara buke afa kuvuga rimwe ucumuciramo vraiment Chimamanda mureka vuge mugabe kibazo cyari wanje ucumbaza ntaco Chimamanda reka kagenda maze namwistere sibyo umuntu ashaka kugwara utugwara agatangura akagwara uduherehere kuribwa ugushuha bikazorangira akazona agatuwe n'indi ngwara nka kanse. Ndagusavye focus ku gitoro uravyumva nikakumbira ingwara z'umuntu je nakubajije ni umuntu atumye umuntu ari mu mahanga atumye igitoro kitinjira mu Burundi nyingi akushizemo je sinakavuze ko uri mu mahanga navuze nti uno munsi ibibazo turi mu Burundi ni suite logique y'utugwara suite logique nakubwiye ni mu ba president bose batwaye imbere ya Neva nta numwe yigeze abura igitoro mu gihugu ariko ibibazo byarabaye mu mwanya wa embargo 96 igitoro cyari gihari uravyumva so jewe ndakubajije ni iyo suite logique uri kuravuga ni nyabaki umbajije neza reka nkwisure iyi suite logique yabaye rero kujya ubona abagiye baratwara bagiye borongera barakutana amakudeta bakuranaho kugeza naho bagira no kuri etape bakaza hagatorwa n'abandi bashasha utwo tubazo twaguma ubiriza wakijuju we subire kukubaza kandi nko kumengo bigira ikijuju uravyumva igitoro muri suite logique wavuze nta president n'umwe yigeze abura igitoro uravyumva iyo suite logique uri kijuju uri kijuju ndabikubariye uri kijuju we wavuze uri kijuju wavuze suite logique ugenda guhaye example ya suite logique y'igitoro nta mu president n'umwe yigeze abura igitoro imbere ya Neva uravyumva nta mu president n'umwe iyo suite logique uri kuravuga ihagazehe reka James ihagazehe reka mbafashe ureke kuzana ubwo bukomeye bw'ibaro bangwe reka mbafashe amasegonda 10 yonyene Chimamanda 10 yonyene ndabigutsabye 10 yonyene nta masegonda 10 ugenda uronse amasegonda 10 nta masegonda umaze kuronka plus de 30 minutes uri kuburofa gusa kagenda navuze je nyene hanze nta mwanya aho mashaka kubereka ubudebire buba buri muri zimbombo ingene bungana baza bigira ngo naba intellectuel atakina kimwe ariko aravuga uburofa gusa reka kagenda mu mpagato ndamusubiza gatoya kagenda naje mbaramutse nuko kari yasone naje
aramututse nuko kariyasone nagera nganire n'uyu aze vraiment nta ngorane je ntaco bitwaye itatu ndabona ko yagusabye umuheburayo Chimamanda umuheburayo oya ngendo no kwimana umuheburayo kuri iryo somo umuheburayo yes naje no kuri kwimana ngaha naguma niningisha vuba ngoma yaburi ngaha twasanga turafatana mu mashati kubera yuko inge umuheburayo please mwana wa mama please butegira neza the question butegira neza ikibazo butegira neza ikibazo Karyenda yakubagije akantu gatoya umuheburayo muturu uranyumva neza jewe ndakumva ijana kwijana okay Karyenda yakubagira ngo muba perezida wewe uzi batwaye sigomba kuvuga ngo n'abandi bumva neza please nuko wavuga ati mu muryango wa Moses havutse uyu havukuyu muba perezida uzi batwaye nuwahe uhera kuri Neva Nkurunziza Buyoya Ndadaye Micombero Rwagasore uzi habuze igito apana ngwereka bose ngo hari bibazo tukubagije ngo uwo mana nwa mama je ndikuri kumara ndagacikizo sicenda gukorora n'umuhata uzi igitoro cyabuze ku butegetsi bwe neza ucujuha n'ivyemezo ninde urakoze Chimamanda gusa sinovuga ndababaye mugabo iyi comportement muri ko mwerekana ntabwo ari nziza honestly Karyenda yakoze ivyo bye Karyenda yakoze ivyo je nakubwiye Ryan ijambo ni gwawe yahora akoze ivyo Ryan naam ijambo ni gwawe umeze gute mwirusebo ni sawa ijambo ni gwawe hama twihweje muri Afrika mu bisanzwe twege iwacu ntibitoro byabaye kananira abahinga oya muri Afrika igitoro kiriho mu Burundi nta oya muri Afrika mu Rwanda nta gitoro kiri muri Kongo nta gitoro kiri muri Tanzania nta gitoro kiri mvuze ati muri Afrika nkeka ari twege dufise ikibazo ca essence okay kurugero ruteye ubwoba okay mwana huye neza okay sorry okay komeza nacho okay ahubwo umuntu yafashe ibihano igitoro kudasubira mu Burundi yaratubwiriye nabi kubera ibintu byose kuduga ugusubira inyuma kw'amafaranga ni kubera ibura rya esase yego yes muri ivyo ni kimwe muri ivyo Ryan kandi ni inkingi ikomeye ni inkingi ikomeye naho mwanka kubivugisha ukuri kubera hari nk'amakampuni menshi jewe nkaho mbona yoza no gukorera aho iwacu mugabo sinzi impamvu gituma badashaka kuza gukorera iwacu kandi bo barazana amavuta menshi gose barazana esase nyinshi gose muvuga cyo usanga twege iwacu mu gihugu caguse nk'ubu ugasanga muga esase bananinanira kahinga je narinzi yuko uno mu president batoye mushashe yuko azoca abija mu vyihuse mugabo kugeza n'ubu esase yabaye kananira abahinga yego dawe kubera nk'ubu urabona yuko Irani ahantu hahora aca amavuta bahugaye isi yose irikirarira amavuta kubera agomba kuduga je naho ngejeje je shaka kubaza ikibazo kimwe sivyo je shaka kubaza ikibazo kimwe
wewe uravye iyi ntwaro ya Neva ubona yari akwiye yuko yosubira gutwara gushika mu 2034. Jose nanamutoye kubera bamutoye nibo bazi ko ngina ariko arabatwara je nko urumva sindiyo. None ubona yo je ndakubaza ubona yotwara kandi atware kubera jewe ubona ntwara. Wumva watari yuri bishake bibuko bigenda n'igihugu gishe ntibikuraba. ariko birumvikana ye we erega sindavyanse je niko numvira igiciro ciyo navyanse navyanse je niko numvira igiciro ciyo Sinokwifuriza yuko igihugu canyibarutse canandeze kirankuza yuko cobushaka tukombera kubera hariyo family zanje hariho ubo tuvukana abagenzi ahubwo gusa natwara twarire abandi neza abari hasi bose babumviriza. Wewe wibaza yuko après ivyo amaze gukora intera hamwe zarinjiye mu Burundi nta gitoro nta muyaga nkuba nta buzi abantu bose ariko nawe waravuye kubera ubukene wewe wavuye ko uwo muntu agira twari iyindi myaka 7 yubaka igihugu Yuba abakiriyo bakibona yuko agishoboye basho umugabo ariko ararasa uyo muntu waruzanye ariko ararasa ntibazomwongera bamwongeye uvuze mukimuze ndavuze ati abariko yego vuga twakumva ari uciriye mu mudugije mu kanya kubera kagenda ari ico yarimbajije kagenda aravuze ati ngo bamwongere iyindi myaka 7 abagenda kubera je nkajewe ku giti ciwanje sinzomutora kubera siho ndi abari karatwara nyomba babona yuko ico bakoreye mu myaka 7 bamwongere kubera ijwi oya bamwongeye nigere kugishikana ho yene bamwongere kubera ngeka ariko arabatwarira neza rumagira ukarura kwera ndakesa nana